Iyo mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda. Ifide niyo ngabo abaramutse. Mugenzi wacu Alois Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi. President ya Leta Zunze za Amerika White House yavuze ejo ku munsi wa kabiri ko Abatalibani bemeye ko abasivile barengana mu mahoro bakaja ku kibuga c'indege kiri i Kabul ku mugwa mukuru. Ni mu gihe igisirikare ca Amerika categuye indege ku banyamerika n'abanyafganistani bahunga ubutegetsi bw'Abatalibani. Umuhanuzi mu vy'umutekano mu biro kwa Perezida Jake Sullivan yavuze ko Amerika ihagaze ku byo yemerewe n'Abatalibani. Sullivan yavuze ko inteko za Amerika zatekanije uburyo bwo kunguruza abandi banyamahanga hamwe n'abanyafganistani bemerewe gukurwa mu gihugu bakajanwa muri Amerika. Amerika yavuze ko hakiri abantu baharurwa mu bihumbi 11 bita ko ari abanyamerika bakiri muri Afghanistani. Umutegetsi mu gisirikare ca Amerika Major General Hank Taylor yavuze ko kuva aho ikibuga c'indege congeye kugururirwa ejo ku munsi wa kabiri igisirikare ca Amerika kimaze gukura muri Afghanistani abantu hafi 800 barimwo abanyamerika 165 mu ndege indwi. Yavuze ko Amerika itegekanya ko haguruka indege imwe uko isaha iheze kugira hatwagwe abantu bari hagati y'ibihumbi 5 hamwe n'ibihumbi 9 buri munsi. Mu gihe ubutegetsi buhindutse muri Afghanistani bukegukira Abatalibani, Perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari muri indwi yaragabishije ko urugamba rwo kurwanya iterabwoba rutarangiye ariko rugiye kwimukira ku mugabane wa Afrika. Mu rwandiko yacishije mu kimenyeshamakuru Financial Times candikira muri Nigeria ku munsi w'Imana, Perezida Buhari yavuze ko Afrika ikeneye imfashanyo zirenze iza gisirikare kugira iterabwoba rituzwe. Ariko Perezida Buhari yidogera ibihugu byo mu burengero bw'isi ko byashize ingufu nyinshi mu karere ko mu buseruko bwo hagati no muri Afghanistani bibagira umugabane wa Afrika. Washington, Ijwi rya Amerika. Muri Afrika mu karere k'ibiyaga binini intambara yadutse hagati y'abasirikare ba Kongo hamwe n'abanywanyi ba Codeco mu ntara igwiyemwo inzahabu mu buraruko bushira ubuseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo ejo ku munsi wa kabiri. Iryo tana mu mitwe ribaye kuva aho abasirikare barungikiweyo inyuma yaho abashinwa 3 baburiwe irengero nk'uko amakuru ava mu gisirikare yabivuze. Umuvugizi w'igisirikare Jules Ngongo yavuze ko abashinwa 3 hamwe n'abandi bakora muri kompanyi icukura inzahabu bashobora kuba baranyurujwe n'abarwanyi b'umuhari witwaje ibirwanisho Codeco, umwe mu mihari irenga 100 igisibije muri yo ntara. Ibitigiri vy'abishwe na nyamugigima yabaye muri Haiti byaraduze bishika ku barenga 1941 hamwe n'abarenga 9,900 bakomeretse nk'uko ikigo kijejwe gukinga ibiza cabivuze ejo ku munsi wa kabiri. Amazu arenga 60,000 yarasambutse, ayandi 76,000 arononekara mu gihe inyubakwa za leta nazo zononekaye izindi zigasambuka nk'uko ico kigo cabivuze. Ibihumbi by'abantu ntibakigira aho bakika umusaya mu gihe kandi bahanzwe n'igihuhusi kivanze n'imvura cataziriwe Grace casanganguye ico gihugu. Ikigo ca Amerika gishinzwe ibiza kivuga ko bishobora gutuma imisozi isitagurika muri ico gihugu gihanzwe n'ubukene. Abatanga imfashanyo baza baratanguye kuja gufasha barimwo n'abahinga b'abanyamerika karuhariwe mu byo kurondera abaguweko n'ibibomoke. Izindi mfashanyo zimaze gushikira Haiti zigizwe n'ibifungurwa, imiti hamwe n'amazi byavuye mu gihugu ca Mexique. Alois Bigirimana urakoze kudushikiriza aya makuru yo hirya no hino ku isi. Amakuru yo mu biyaga binini.
mu gihe zimwe mu mpunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Rusenda muri Republika ya Demokarasi ya Kongo zibandanya gutaha, hari izindi zimaze imyaka irenga 40 mu buhungiro zitararota guhunguka tewe nuko zivuga ko atamatongo zifise mu Burundi. Itanzania barantahuye ntacyo bampaye, isiki Burundi ndabura homba ndabura naho ndima ntanongenda garuka. Nta kamaro rero ko kuba umukene mu gihugu cyawe wofuba umutunzi mugabo ukaba inyuma y'igihugu. Iyo ni imwe mu mpunzi z'abarundi bahunze igihugu mu mwaka w'1972. Leta y'igihugu ca Uganda itangaza ko ishobora kuzokwakira impunzi z'Abanyafghanistan 2,000 ibisabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere kuyerekeye Burundi, aho abakozi bakuru 8 bo mu biro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi bahagaritswe mu kazi mu kiringo c'imisi 15. Abo bategetsi harimwo abatwara ibisata nk'ico kumenyesha amakuru n'abandi bagirizwa amakosa arimo kudatonda ku kazi ku masaha. Amakuru ava mu biro vy'umukuru w'igihugu avuga ko ibiro vyabo vyugaye. Ijwi rya Amerika ryagerageje kuvugisha bamwe muri abo, gusa ntaco barashima kuvuga kuri iyo ngingo yafashwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Idonido kuri iyi nkuru n'umumenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru. Uwabonye n'amaso yiwe ibiro by'abahanuzi bamwe kwa perezida nko kuwujejwe igisata co kumenyesha amakuru Wirinyamitwe, umuhanuzi mukuru Charles Nkusi, ujejwe ivy'ingendo Godefroid Bizimana wahoze ari umuvugizi w'umukuru w'igihugu Jean-Claude Karegwa Ndenzako n'abandi, yabwiye Ijwi rya Amerika ko ku miryango y'ivyo biro hamanitse igipapuro canditseko kwabo bategetsi bazogaruka ku kazi inyuma y'iminsi 15 uhereye kuri uyu wa mbere itariki 16 z'ukwezi k'umunani. Abandi barabwa n'ingingo nk'uko amakuru yo kwizera bivuga ni Albert Nasasagare yahora ari umukuru w'abajejwe kugendanira umukuru w'igihugu, Jean-Marie Rurimirije, Pascal Barandagiye yahoze ari umushikiranganje w'ubutungane na Colonel Firme Mukwaya. Abo bose uko ari 8, itegeko ry'umukuru w'igihugu yerekana ko ari abahanuzi mu bisata bitandukanye mu biro kwa perezida Evariste Ndayishimiye. Umwe mu bari kuri urwo rutonde yabwiye Ijwi rya Amerika ko intandaro y'ibihano byahawe abo bategetsi ari ugusiba canke kudatonda ku kazi ku masaha. Ku munsi wa gatanu heze hakiri kare mu gatondo, uwo mutegetsi yiganiye Ijwi rya Amerika ko umuhanuzi mukuru mu vya gisivile, chef de cabinet civil mu biro vy'umukuru w'igihugu Gabriel Nizigama yagendeye ibiro bitandukanye byose mu ngoro y'umukuru w'igihugu yitiriwe Ntare Rushatsi iri mu gisagara ca Bujumbura. Amakuru Ijwi rya Amerika yaronse yemeza ko Gabriel Nizigama atari yateguje abakorera muri ivyo biro. Ico gihe umukuru w'igihugu yari mu rugendo rw'akazi mu ntara za Gitega, Mwaro, Bururi n'ahandi. Umwe mu bahawe ivyo bihano yikeka ko umukuru w'igihugu ari we yatumye umuhanuzi mukuru mu vya gisivile kuraba ingene abakozi batandukanye bakora akazi iyo umukuru w'igihugu atari hari. Ibihano abo bategetsi bahawe bizorangira itariki 2 z'ukwezi kw'icenda nk'uko itangazo note circulaire mu rurimi rw'igifaransa riri ku miryango bakoreramwo ribivuga. Uwaribonye niko yemeje, yongera ko bose bahawe urupapuro rubahana rusinywe ko n'umunyamabanga mu biro vy'umukuru w'igihugu. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya byinshi kuri iyi nkuru, maze tubaza umuvugizi w'umukuru w'igihugu umufasoni Everine Butoyi, yamara ntaco yashimye kubivuga ko. N'ubutumwa bwanditse yarungikiwe n'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika ntiyabwishuye. Umumenyesha makuru yari yamubajije ati: hari inkuru turiko turakora yerekeye ko muri Presidency Bujumbura hoba hari abategetsi 8 harimwo n'abatwara ibisata bimwe bahagaritswe mu kazi mu kiringo c'imisi 15 kubera babo batatonze ku kazi ku masaha. Byo bari ivyo mubivuga kwiki? Murakoze. Twabaje ico kibazo nyene umuhanuzi mukuru ajejwe ivyo kumenyesha amakuru Wirinyamitwe, nawe nyene umumenyesha amakuru yamubajije ikibazo nk'ico. Kuri ico kibazo umumenyesha amakuru yamwongereye ko ati: namwebwe mwoba muri kuri urwo rutonde. Yamara na Wirinyamitwe nta nyishu yaduhaye. Uwavuganye n'Ijwi rya Amerika ni Jean-Claude Karegwa Ndenzako, yahoze ari umuvugizi w'umukuru w'igihugu, ubu yahawe ayandi mabanga. Uyu mu majambo make yagize ati: mwiriwe, ibijanye n'abakozi bo muri Presidence bibazwa umuvugizi wa Presidence.
twamubajije amakuru avuga ko nawe nyene ari kuri urwo rutonde rw'abahanywe nawe ati kuvyemeza canke kubihakana noba ninjiye mu kazi k'umuvugizi w'ibiro vy'umukuru w'igihugu. Mu ngendo zitandukanye umukuru w'igihugu hamaze iminsi ariko aragira haba mu gisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi, Igitega ku mugwa mukuru wa politike n'ahandi, yama ariko aragabisha abakozi ba leta badakora neza akazi kabo. Kudahana umuvyeyi nyakuri n'umuvyeyi ahana niyo muvyeyi w'ukuri. Leta idahana rero ntibari mvyeyi, kandi uvyononye leta iramuhana. Ibi byose vyerekana aho tugeze. Abari muri leta mwavyumvise, kandi ntumwe n'abashikiranganje gusa mvuze, aho mvuze n'umwarimu n'umuganga, kuko ari muri leta mvyeyi nabimenye uwari we wese. Abarya abandi ngaha abarundi bamenyereye kuza baronona ibisaka vyimbwa havyahiye. Umuhinga mu vya politike Libera Ntibashira kandi abona ko iyo ngendo ari nziza hamwe yokomezwa kandi gakora kuri bose atankunzi. Uyu asanzwe ari n'umuvugizi w'umuharima ku Burundi uharanira impinduka, avuga ko indongozi mu biro kwa perezida ari bo bari bakwiye kubera akarorero keza abandi, kuko umwe ruvi bukuru ugakwira igihugu cose. Akandi karorero ka hafi aho perezida Ndayishimiye yaheruka guhana bamwe mu bakozi ba leta ku mugaragaro ni mu kwezi kwa gatandatu guheze, aho yakura umuyobozi w'igisata Otrako gisuzuma kikanatanga ivyangombwa vy'imiduga, akaba ari naco gishinzwe imiduga ya leta. Umukuru w'igihugu yasiguye ko akomboye mu mabanga ubutwara ico gisata Albert Maniratanga, kuko yari yemeye gukwiragiza amashami y'ico gisata mu ntara zitandukanye z'igihugu, ariko ntibikogwe. Inyuma y'indwi zibiri akuwe, amashami y'ico gisata ca Otrako yaciye kwiragizwa mu ntara zitandukanye nka Gitega. Pierre Claver Nkuru, Kigali, kubw'Ijwi ry'Amerika. Mu gihugu ca Uganda ubushikiranganji bw'imigenderanire n'amakungu buvuga ko ubandanya ibiganiro na leta zunze ubumwe za Amerika bijanye no kwakira impunzi z'Abanya-Afghanistan zigera ku bihumbi 200. Umumenyesha makuru wacu Ignatius Bahizi ari Kampala adufitiye inkuru y'idonido. Amakuru yuko iki gihugu kizakira impunzi ziva muri Afghanistan yabanje gutangazwa na Minisiteri ifite impunzi mu nshingano zayo, yemeza ko mu gihe gito izo mpunzi ziza kuba zatangiye kugera mu gihugu. Ayo makuru yakurikiwe n'itangazo rya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga rivuga ko ibiganiro bikomeje hagati y'ibihugu byombi mbere yuko izo mpunzi zitangira kugera mu gihugu. Iri tangazo Ijwi ry'Amerika rifitiye kopi rivuga ko Perezida Museveni yemeye ubusabe bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko Uganda yaba yakira zimwe mu mpunzi zifuza guhunga ubutegetsi bw'abatalibani baherutse kwigarurira ubutegetsi muri Afghanistan. Iyi minisiteri ivuga ko Uganda ari kimwe mu bihugu Amerika yasabye kwakira izo mpunzi mu gihe cy'agateganyo. Si impunzi gusa, harimo n'abakoraga imirimo itandukanye muri Afghanistan. Iri tangazo risoza rivuga ko ibiganiro kuri icyo cyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gikomeje. Mbere y'uko iri tangazo risohoka, uwungirije minisitiri ushinzwe impunzi mu gihugu Esther Anyakuni yari yabwiye Ijwi ry'Amerika ko igihugu cyiteguye kwakira izo mpunzi kandi ko zateguriwe na hoteli zigiye gushikiramo hafi n'ikibuga cy'indege cya Entebbe. Mixture of VIPs, diplomats and so many other people, so we need to Ati ni impunzi ziri mu nzego zitandukanye, harimo abantu bakomeye bahoze bakorana na leta ya Afghanistan n'abari basanzwe bakorana n'ibigo bitandukanye mpuzamahanga. Ntabwo twabashira ahantu hasanzwe, twabateguriye amahoteli aho Entebbe hafi n'ikibuga cy'indege, kandi naniho twashize umwanya bagiye kwakirwamo kugira ngo basuzumwe n'abashinzwe abinjira n'abasohoka mu gihugu. Ubu tuvugana hari inama irimo kubera muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga irimo n'abakozi ba HCR bashinzwe impunzi gusuzuma icyo kibazo, ariko twizera ko bazamara hano igihe gito cyane mbere y'uko bashakirwa ibindi bihugu byabakira. Nubwo uyu minisitiri atatangaje isaha izo mpunzi zajaga kugerera mu gihugu, yavuze ko indege zizanye icyiciro cya mbere cy'izo mpunzi zizahagurutse, ariko zagombaga kunyura mu bindi bihugu kuko hari zisigara muri ibyo bihugu bindi. Amakuru dukesha iyo minisiteri ifite impunzi mu nshingano zayo, ibigo bya leta bitandukanye birimo igishinzwe abinjira n'abasohoka mu gihugu, igishinzwe impunzi, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga na Minisiteri y'Ubuzima bafatanije na HCR nibo barimo gutegura ibyo kwakira izo mpunzi. Ikindi nuko ku kibuga cy'indege cya Entebbe hashyizweho umwanya uzapimirwamo izo mpunzi ubwandu bwa COVID-19.
Ati bakigera ku kibuga cy'indege barahita bakorerwa ibyangombwa bikorerwa abagenzi bose n'abashinzwe abinjira n'abasohoka mu gihugu. Twahateguye umwanya urimo abakozi b'iby'ubuzima baza guhita babakorera ibipimo kumenya abanduye COVID-19 n'abatanduye, hanyuma abanduye bashyirwe mu kato mu mahoteli atandukanye n'ay'abandi baza gushyirwamo. Nta n'umwe turi bwemerere kurenga kuri hoteli ngaje imbere mu gihugu kwivanga n'abaturage. Amahoteli yabo azaba arinzwe cyane. Nubwo uyu minisitiri avuga ko Uganda ifite ubushobozi bwo kwakira impunzi, hari abanyagihugu batabyakiriye neza. Ku mbuga nkoranyambaga bamwe biriwe bahererekanya ibitekerezo bavuga ko Uganda ishobora kuba igiye kwiteza abakora ibikorwa by'iterabwoba b'abatalibani bakurikiye ababarwanyaga. Abandi bagasanga ari umugambi wo gushakira amahoteli yari amaze igihe adakora amasoko. Ignatius Bahizi, Ijwi ry'Amerika, Uganda. Mu Rwanda ubuyobozi bwa koperative Adarwa y'abacururiza mu gakinjiro ka Gisozi babwiye Ijwi ry'Amerika ko bugiye gufata ingingo zikomeye zo gukora ibishobotse byose kugira byazosubire kuba imiriro itewe n'umuyaga nguba imaze iminsi igeramira ibikorwa by'ubucuruzi bwabo. Inyuma yaho mu gitondo cejo ku munsi wa kabiri hongeye kwaduka umuriro wageramiye ibikorwa by'ubucuruzi mu gakinjiro ka Gisozi. Ni inkuru dushikizwa na mugenzi wacu Eric Bagira ubusa. turahazwi nko mu gakinjiro ka Gisozi kari mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Abantu n'uruvunganzoka, abaturage n'abapolisi baracyacyanira kuzimya inkongi y'umuriro yibasiye ibikorwa by'ubucuruzi buhakorerwa. Ni inkongi yadutse ahagana saa 2:30 za mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri, nk'uko babibonye babibwiye Radio Ijwi ry'Amerika. Wahageze wabonaga bari bafite ibikorwa by'ubucuruzi byari byafashwe n'inkongi y'umuriro, bari babuze ayo bacira nayo bamira. Bwana François Uwamahoro ahacururiza inzugi yabwiye Ijwi ry'Amerika ko yahatakarije ibintu bifite agaciro ka miliyoni 40 z'amafaranga, ku buryo atabonye ubundi bufasha bishobora kuzamugora kongera gukora ibikorwa by'ubucuruzi. Natwe byadutunguye, twatangiye akazi tubona umuriro twatatse, ntacyo twabashije gukuramo. Mwari mu bwishingizi se ku buryo byari byishinganye ku buryo mwavuga ngo wenda assurance izabafasha? Oya, twateganyaga kubujyamo. Murakurikiza iki rero? Hari ubundi buryo bwo kugira ngo ubashe gukomeza business imbere? Nyine ikigiye gukurikiraho ni ukwisunganya tugatangira kuri zeru. Niba tuzabona abagira neza cyangwa iki natwe ntacyo turamenya, cyangwa n'abafasha bwa leta tuzabona. Ubufasha bwo kuri leta bwo buhoraho, twifuza yuko yadushyikira tugakomeza ibikorwa byacu. Inkongi y'umuriro yibasiye cyane hari ibikorwa by'ububaji n'ahari amasitoke ya za matera, ari nayo mpamvu abazimyaga bavuze ko byakunze kugorana. Bwana Tade Twagirayezu ni umuyobozi wa koperative Adarwa y'abacururiza mu gakinjiro ka Gisozi. Mu kiganiro yaduhaye yatubwiye aho inkongi yatangiriye. Habaje gushya ahantu hari amamatera abafundi bakoresha iyo barimo gukora akazi kabo ka buri munsi. Hari umuzigo munini cyane wa matera, kuko matera buriya haba harimo product ya essence rero niho byahereye ubundi. Uko twabyitayemo rero ndabanza nshimire polisi y'igihugu, ariko by'umwihariko nshimire ishami rya Fire Brigade kuko ryadutabaye bidasanzwe. Byadutabaye kuko nyuma y'iminota itarenga 15 bari bamaze kutugeraho. Ariko nanone nkashimira n'abaturage cyane ba hano mu gakiriro ka hano hari amakoperative agera muri 4, ariko bose bikusanyirije hamwe baza kudufasha. Mu gihe polisi yari itaraza, abaturage bagerageje gukoresha amazi, bageza no gukoresha imicanga ku buryo batanze ibintu bitarangirika cyose. Ubuyobozi bwa koperative Adarwa butangaza ko by'uburi byahiriye muri iyi nkongi bifite agaciro katari munsi ya miliyoni 300 z'amafaranga. Benshi mu bahuye n'impanuka baravuga ko batari mu bwishingizi. Uyu mubyeyi akavuga ko bagiye kwisunga amabanki bakareba ko basubira mu bucuruzi. Oya, ubushobozi bwo leta idufashije yadufasha tukabona uko turepara byangiritse. Ubushobozi bw'umuntu agiye kwiyambaza banke, kwiyambaza abaterankunga yashobora kubona kugira ngo abashe kugira icyo akora. Igihombo ntikizagarukira ku bacuruzi gusa, kuko agakinjiro ka Gisozi gahuriramo ingeri nyinshi z'abashakisha imibereho. Abana bakora imirimo y'amaboko iciriritse mu gakinjiro ka Gisozi. Ahantu natwe byaraducanze, amambere agakiriro ka ruguru karahiye nako bikomeye cyane kurenza naha, n'indi minsi yagiye inyuramo nabwo hagenda hashya, none n'ubu naha ngaha harahiye. Urumva ni ibintu natwe byatubereye amayobera. Igihombo ukorera muri iri soko wese n'ubundi ingaruka iramugeraho, kuko uyu munsi nta kazi gahari mu bifatika n'ubundi.
n'ejo bishobora kuba n'ubundi bitagenda neza kubera ikibazo nk'iki kiba cy'abana. Mudahise mwongera gukora ingaruka urazibona gute? Ni ikibazo cyane. Agacinjiro karadutunze cyane rwose, tutongeye gukora inzara yatwica rwose abashomere nkatwe. Twifuza cyane ni uko twabona ubufasha nyine aya matara akaba yakongera gukorwa kugira ngo abaturage babone akazi kabo kongera gakoreshwa. Bitabaye vuba ubu ngubu nyine ni ukumva yuko byabe nka cya cyo cyaguma mu rugo. Ubuyobozi bwa koperative Darwa bukavuga ko bugiye gufata ingamba zikaze zo gukumiriza inkongi z'imiriro y'amashanyarazi. Nababwiye ko hano hari ibikoresho biri fragile cyane ku kintu cy'amashanyarazi, ariko ikintu tugiye gukora, tugiye gufata ingamba zikomeye kuko turi expose ku mashanyarazi, tugiye no kugerageza kuyarwanya. Wenda nka tugiye gukora amashanyarazi buri muntu wese yarafite installation ku giti cye, ariko tugiye gukora ibishoboka byose noneho tugere installation imwe muri rusange kugira ngo tugabanye izo nkongi za hato na hato. Hari ku nshuro ya gatatu aka gakinjiro ka Gisozi kibasiwe n'inkongi y'umuriro w'amashanyarazi, abantu bagakomeza gukeka ko ziterwa n'insinga z'amashanyarazi ziba zidatunganije neza uko bikwiye. Duteguriye inkuru, polisi ntiyari yakadutangarije impamvu nyamukuru ifatwa nka nyirabayazana w'iyi mpanuka n'agaciro k'ibyahiriyemo. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera ntiyitabye telefone ngendanwa twamuhamagayeho. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali. Urakoze Eric. Mu gihe zimwe mu mpunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Rusenda muri Republika ya Demokarasi ya Kongo zibandanya gutaha, hari izindi zimaze imyaka irenga 40 mu buhungiro zitarota gutahuka bitewe nuko zivuga ko atamatongo zifise mu Burundi. Inkuru y'umumenyesha makuru y'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Rusenda. Ndindesro numwe muri izi mpunzi zimaze igihe kirekire mu buhungiro, twamusanze muri village ya gatandatu turi mu nkambi ya Rusenda ari kumwe n'umugore we n'abana be batatu bari gufungura ubugari bw'imyumbati n'isamaki yokeje. Adusobanura uburyo amaze imyaka irenga 42 mu buzima bw'ubuhunzi. Jewe nahunze kuva 72 bampunganye ndi umwana bonshikira ahantu biti Kenya muri Zaire, hanyuma muri 1996 bacatera intambara ino muri Zaire duca duhungira Tanzania. Duhungiye Tanzania nabaye mu ikambi y'umuyobozi barayifuta, bamaze kuyifuta twimukiye Mutabira muri 2012 batabafuta amakambi yose muri Tanzania, duca tuba oblige gusubira i Burundi aho habereye ibintu by'imigumuko muri 2015 niko gusa nongera ngaruka muri Kongo. Aha muri iyi nkambi hari undi mugabo witwa Nikora Ndwanyi uri mu kigero cy'imyaka 50 y'amavuko, aba muri village y'Icyenda naho maze imyaka irenga 42 mu buhungiro. Ntakozwa gahunda izindi mpunzi zirimo yo guhunguka kuko nta wazahitira mu gihugu cy'u Burundi. Tanzania barantahuye ntacyo bampaye, insiki Burundi ndabura homba ndabura naho ndima ntanongera ndagaruka. Nta kamaro rero ko kuba umukene mu gihugu cyawe wofuba umutunzi mugabo ukaba inyuma y'igihugu, nta matongo nta n'inzu nta n'ikintu na kimwe mfiseyo. Nukuvuga naho narimpanze nta data mfise nta mama mfise nta n'ikintu na kimwe. Twe turi abantu basere kuva imbere y'igihe gushikana yama ntituzi nyene twobivuga kuko ntacyo tubona naho bovuga ngo tugende nta twosikira mu bisanzwe. Nizigimana Francine nawe ashimangira yuko baramutse bamuhunguye adafite aho yahitira mu Burundi kuko imyaka hafi ya yose y'ubuzima bwe yayimaze mu buhungiro, usibye imyaka 2 yabaye mu Burundi. Mushimamo wacu no mu buhungiro namaze imyaka 15 mu buhungiro, none ubu mbaye imyaka 6 uyugira ndwi ndi mu buhungiro. Mu Burundi nahamaze imyaka 2 umva nduwo mu buhungiro. Mbese mu gihe abandi bari gutahuka wowe ntubitega? Nta n'icyumviro cahariye kubera ataho ufise noshikira n'abana nzashikira kuri commune ndicare kuri commune ntibishoboka. Baca bakubwira ati genda ugende mubi wanyu naho mubi wacu nk'ubu nta n'umuntu n'umwe. Papa yapfuye 72, mama apfiraho muri Kenya aho hepfo. None wumva ndahejewe UN rero niwe dawe niwe mawe niwe arimo byose. Izi mpunzi z'abarundi zahunza hanini mu mwaka w'1972 zisanga ubuzima bwo gusazira mu buhungiro atari bwiza kuko hari uburenganzira bwazo butubahirizwa. Turasuzugurwa nk'ubu hariho system bavuga ngo indenga ugasuhura abantu ntibari ku burongo turibwa nk'uko bategezwa kuturonka, abantu nk'abarimyi bakabura aho barima, abantu bagiye ku ishuri bakabura naho bakora ubuzi, ugahura basaza uko nyene n'amashuri biza akabapfa kuko nyene.
bityo nazibagira nabone mu buhungiro ni kutagira umwidegemvyo uhagije nk'umwana igihugu. Abantu barafatwa bagafungwa bazira kuko batavuga muri ico gihugu, ntibashobora kwisanzura ngo baze mu maprovinsi barondera ibyo nk'ubucuruzi. Mu nkambi ya Rusenda honyine hari impunzi zo muri 72 zidakozwa gutahuka mu gihugu cy'u Burundi bitewe nuko nta matongo zifite, izindi zitanahazi, ahubwo hari n'izindi mpunzi z'abarundi ziri ahitwa Kenya, Kaboke, Mboko ndetse na Swima.